Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo uhoraho yaturemeye kugira ngo tugihezagirirwemo, igitondo cyo kuwa kane mwiza, wa kane udasanzwe, aho Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye ku buzima bwawe. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe na Pasteur Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church rero murazi ko ikorera mu Caramagahahe kujya 12, benshi bahita ngo kumbaho, abandi bakahita ngo kujya amabeni. Ego haroroshe cyane, ufashe bus aho bus zigatirana kujya 11 ucuja kujya 12, ni intambwe nkenya gusa, winje kujya 12 ukahinjiramo intambwe nkenya gusa ucubona urusengero ruri muri clôture. Ego turagwaye kaze rero muri kiganiro muri iki gitondo, aho uno munsi tuza kuvugana kubijanye n'ivyo tumaze iminsi tuko turasengera. Nuvuga ko uku kwezi k'umunani ari ukwezi ko kuguruza ivyacu. Amena, ko kuguruza ivyacu bizitanye bizibiye, hari mwemu yo kunanirwa yama igukurikirana. Tuko turasenga kuwa kane no kuwa Mungu, tuko turasenga dukuraho imwemu mbi yo kunanirwa ituma umuntu ananirwa mu buzima, ugasanga ibintu byose biguma byanka kabisa, byanka ni mwemu mbi ibigukurikirana yo kunanirwa. Ugasanga ibintu byose biriko biranga, ugasanga yaba nivyo ukora rimwe na rimwe, ugasanga mbere bikunze, ukazusanga bikunze bitevye. Dufate nka mariage, ugasanga ugize mariage utevye, imyaka yarakurenganye, cyangwa ugasanga n'ubuntu uragira mariage imyaka yarabaye myinshi, bivanye n'iki na cakini za daimoni ziguma zizibira. Muyibuke ko ijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:12 avuga ngo kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abafise ubasha, ni mwe mu mbizantu mu ijuru. Nukuvuga ko tutagwana n'abantu, nubwo ubona uwo mu mama cyangwa uwo mu papa cyangwa uwo musore cyangwa iyo nkumi umenga ni wari ko arakugwanya. Oya, si wa kugwanya, ahubwo ni daimoni, ni satani abari ko aragwana urugamba. Rero wewe urashaka kuzoza kwa Mungu tukagusengera, canke ukaza uno munsi naho nyine turaza gusenga. Turafise amasengesho no munsi yagenere mu cengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Amasengesho atangura saa 11 agahera saa 12. Tugira isaha imwe yonyene yo kuba turi kumwe n'Imana, kandi ni umwanya mwiza cyane twama tubona ikiganza cy'Imana. Ndagwaye kaze uno munsi, duhagarike ibintu byose satani yashizeho kugira ngo akuzibirire gushika ku masezerano yawe. Urafise amasezerano wasezeraniwe, haheze umwaka, haheze imyaka 3, haheze amezi, haheze igihe kirekire, ariko nuriko urabona ingene azoboneka, azogaragara, azosohora. Kubera iki? Kuko harabaye impwemu mbi izibira. Wibuka ko Daniel yasenze maze abadaimoni bazibira inyishu y'imisi 21. Rero nawe satani ashobora kuba yazibiye ibinabiriya, ugasanga ariho impwemu mbi yo kunanirwa, ugasanga ikintu cyose ukoze urananiwe. N'inzu wubatse yarahengamye, ni muzu washonye washizeho umunuzenya ahatariho, unagoroye ugasanga n'umuraba ushize ahatariho. No kuvuga ikintu, kuvuga ko hari impwemu mbi yo kunanirwa yamiri mu buzima bwawe. Ariko ku kwezi k'umunani si ukwezi ko kunanirwa, uku kwezi k'umunani rero ni ukwezi kuzotuma bikunda. Ego rero ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Uze kuza uno munsi saa 11 cyangwa uzoze kwa Mungu mu gatondo tugusengere kugira ngo nawe wishurwe, kugira ngo nawe utabarwe n'Imana. Kwa Mungu twama dufise amasengesho y'amaba isaha, no kuvuga amiga twama tugira amiga 3. Amiga ya mbere abasambiri zuzuye neza ntiducererwa. Amiga agira kabiri atangura isaha 4 zirenze 45. Amiga agira gatatu akatba saa 10 zenze ku minota 45. Ego satani n'umwansi w'ivyiza kandi arakwipfuriza inabi
kabisa mbi. Niyo gituma ivyawe bitavansa, nico gituma ivyawe bidatera intambwe. Uragerageza kwinjira mugabo bikanka, uragerageza guheba inzoga bikanka, ukagerageza guheba icaha runaka bikanka kabisa. Wa muri mu mpemu yo kunanirwa ibihe byose, no kwishuri warananiwe, no kwa muganga byaranse, nahehe byaranse, wamunanirwa. Ariko ukwezi k'umunani ni gukuraho zanzitizi zose zituma tunanirwa mu izina rya Yesu Kristo, maze ugatangura ubuzima bundi bushasha, ubuzima bw'uko bikunda. Ubuzima bw'uko bikunda. Ntiwisamareko, ego vraiment ntiwisamareko. Uno munsi uze kuza canke kwa Mungu zoze isaha 11 zuzuye neza. Uno munsi tuza dutanguye amasengesho isaha 12 zuzuye neza, tukaba turangije. Ego ntihagoye, ni mu Cyaramagahahe. Ufashe bus iva mu yindi quartier, nako iva muri ville, nimba uva muri quartier ya kure, iva muri ville aho amabisi akatira, cyangwa ufata bajaji cyangwa moto cyangwa taxi cyangwa nikindi, ukashika amabisi akatira ku 11 ucugira yindi ntambwe ntonya gusa, ucushika kwibarabara ya 12 ningi parcelle zinga yurengana, ukacushika ku 12 biti gimbaho cyangwa ijya mabeni. Ujinjiyemo utaranajinjiramo neza cyane, ucubona urusengero rurabonekaho ruri, ego ruri muri clôture, portail ni ya bleu, ego cyane. Turagwaye kaze uno munsi saa 11 canke kwa Mungu tuzodufise umwanya wiyaguye mbere. Kwa Mungu tufise amiga 3, amiga mbere atangura saa 2 zuzuye neza, amiga agira kabiri isaha 4 zenze ku minota 45, amiga agira gatatu isaha 10 n'igice. Ego urashobora no kujuragirika. Reka ndaguye nimero z'um protocol, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03. Turagwaye kaze n'ukuri uno munsi saa 11 canke kwa Mungu muri ayo miga. Ntubure kuza, ntiwisamare ku buzima burazimvye. Nawe urakeneye kugirirwa neza, nawe urakeneye gutabarwa n'Imana, nawe urakeneye kubona ivyiza Imana ikora. Ego ntuzikiringa usigaje ngaha ku isi, ntuzave wishugwa hari hasigaye indwimwe ngo uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ntuzave wishugwa hasigaye umunsi umwe ugira uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ariko reka Imana ikwishure hagikunda bigishoboka, ucumva umunezero w'ivyo Imana yakwishuyeko. Kunanirwa vyanke sinzi ko biragushikira, ugasanga waronse amahera, ushaka kuba waronse mission cyangwa wagurishije agaparcela, cyangwa ugasanga wagurishije ikindi kintu, cyangwa ukaba yaronse mu buryo ubu cyangwa ubundi, amahera ukabona ko ufise amahera menshi, imigambi kaba myinshi, mugabo hahera kanya ya migambi yose nta numwe wakoze. Ukiharura wenyine ukaraba ati mbega ibintu byambaye ko nibiki, ukavuga ati mbega barandoze byabaye ngwiki. N'abadayimoni baba baraguteye, abadayimoni bo kunanirwa. Ego ubu turaza gusengera, nuwaronka agafaranga kazi gakora ivyo warugeneye kugakoresha, utera imbere bigende neza. Sinzi ko birashikaho ivyo ukora byose byanka, wakora iki kikanka, wakora iki naco kikanka. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kudasanzwe, aho vyose byahora bikunanira uhoragiye kuvyugurura bikunde bishoboke. Ego ntaco bitwaye nubwo ubu bakure agatike singorane ko amahera n'amahera nyene nutayari itike ugiye kwishurwa ivyawe, urashaka kuzoyari kwa muganga meruka ari hayari tayorishitike itike, ukari kwa muganga canke ukayajya bigaherera ngaho. Ariko kandi urashaka kuri hiyo tike ukazukishurwa n'Imana, ukagirirwa neza, nawe ugashinga inahe nk'abandi. Twama dufise inahe za benshi cyane, turafise inahe z'abantu benshi Imana yamigirira neza biciye aho kwishengero rya Hope Church aho mu Cyaramagahahe. Ni benshi cyane bamabishuwe, ni benshi cyane mbere twama tubaha inahe wanashaka nta nubwo dutanga zose, kuko ni nyinshi cyane twama tugira zimwe mu ntahe, ko tutangiye kugira izo ntahe zonyene tukoronka umwanya ngaha ku radio. Twama tugira zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu yama yakoze, yamabikoreye abiwe aho kwishengero rya Hope Church. Ego ndagwaye kaze nawe wishurwe, nawe ugirirwe neza. Erega nawe woyigendesha, ega nawe inzu nk'iyo woyibamwo, ega nawe ijya mbuzo woyambara, ega nawe ijya promotion yironka, ega nawe ivyo wogirirwa neza.
ego arabaja ku bapfumu bakaronka utuntu twaburebure ingo kwa Yesu aronka ivya bien ibirusha vya bindi ibiri hejuru ya vya bindi kuko Yesu aratanga. Hari abantu bakubwira ngo yanga urumva ngo sishobora kuja kwa Yesu ngo urumva ngo ari abantu bavuga umugisha ngo kwa Yesu none Yesu adatanze umugisha gabasha wibaza ko ari nde yotanga umugisha none ko abaja kwa Satani baronka utuntu twaburebure turaho turimo amagogwa n'amarushwa none Yesu arusha Satani wowe natanga byiza kurusha ivyo nibaze baguhende ngo Yesu ntaca atanga ngo urumva ngo Yesu ngo gume gusa wiririra wihana urira gusa urira ubabara oya nurire kabisa wihane ubabare hama Yesu nawe akugirire neza ego none rega hari ibindi bintu navyo utegeza kuguma wiyumvira none iyo mana usenga yoba inaniwe n'Imana yahehe Imana irashoboye irahambaye ingo tugusengere umenye ingene Imana ishoboye kandi hambaye ingo tugusengere ubone ingene Imana yama yakoze vyiza ego yama yagiriye neza abantu benshi cyane kandi naye twama twazibonye ego cyane. Reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 z'ukwicenda ni igikorane kidasanzwe aho ari igikorane cyo guhura n'Imana ego camakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi izoba ari tariki 5 z'ukwicenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda izoba ari tariki 5 tuzotangura isaha 2 zuzuye neza ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana cyo guhimbaza Imana cyo gutazira Imana ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana ndaguhaye kaze ku wa gatandatu itariki 5 z'ukwicenda izoba ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana ego urakeneye guhura n'Imana urakeneye kuvugana n'Imana urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana ego cyane kizoba ari igikorane cyo guhura n'Imana ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4 n'igice tuba turangije umuntu wese akaca atangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye ndaguhaye kaze ku wa gatandatu egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana izoba ari ku wa gatandatu itariki 5 izoba ari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5 ndaguhaye kaze isaha 2 ntuzusibe cyangwa uceregwe ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya wurutse bus ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11 uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa ukaca winjira ku 12 ujinjiyemo ucubona ishengero ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya riri muri clôture portail ya bleu ndagwaye kaze kabisa Yesu aguhezagire ugize akabazo ugize icubaza ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 kaze cyane Yesu aguhezagire kaze cyane Yesu aguhezagire nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 Yesu aguhezagire kandi reka mukanya tubakajye ko gukurikirana zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora sintaye zose oya ni zimwe mu ntaye ego ni zimwe mu ntaye si zose ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora nawe kugira ngo ugirirwe neza kugira ngo nawe utabarwe ego nawe wumve ko hari abandi bishuwe ego cyane ego si zose ni ntahe zimwe ko tuzishizeho zose nitworonka umwanya ku radio reka rero tubaye zimwe mu ntahe muzumvirize maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka muri studio inyuma y'izo ntahe Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Pasteur Imana iguhezagire. Amen. Ikumera umugisha. Nakumvise ku radio cyo sinarinzi ngaha. Naje ngaha kwa Mungu. Sinari bwigere ninjira mu rushengero rw'abakizwa. Nari umukatolika. Ariko nkaguma numva ku radio bavuga ngo hari urushengero mu cyarama impande yo kugikoma ngo barasengera umuntu afise imitwaro akaruhuka. Nanje nari mfise umutwaro w'umugabo wanje aranwa inzoga n'itabi yabinyoye arankubita n'impuzu zikamvako kwa Mungu nje gusenga uri kurasenga numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanje humura ngiye kugutabara ndavuga turakoze mana
baca bavuga ko kuwa gatatu hari amasengesho yo kuva mu gatondo. Kuwa gatatu nca ndaza mu masengesho baransengera, Imana irambwira ngo mwana wanje humura, ngomba ndakwishure, ngomba ndaguhishure, ndagucira inzira, ngo hamwe bijya bibazo ufise byose bitazosubira kuba. Ndataha, umugabo wanje ashitse muhira aca arambwira ngo jewe ubu ngo nyoye inzoga, ngo ca numva umenga inzoga iranukira, ngo ati mama uratanguye guca inzira. Turaguma ngaho, ejo mwijoro nagiye numva nyoye itabi, numva arakoroye, numva agomba gupfa. Aca arambwira ngo n'itabi ndarihevye sinzosubira. Amen. Amen. Kuhazakiri kwongera umugisha, sinari gushima ukunyera ataco nzanye, ariko nzoza nishimwe gushimira Imana. Amen. Ni igihe cyo guhindurirwa ibihe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Hama nanje novuga ko ari uyu munsi n'uwa mbere noba ninjiye muri uru rushengero. Jewe ndi umupanegoti, naje ngaha nukuri naje ndemerewe ufise ibibazo vyinshi. Rero nukuri Imana, nukuri nuzi ubushobozi, ndasenga Imana ndayereka ibibazo vyanje, kuko dusanzwe dufise n'ibibazo by'amadeni. Ndereka Imana ibibazo vyanje, Imana ndagomba kuntabara. Nuzi ubushobozi, ndumva kumenga Imana igiye kuntabara, ndayereka ibibazo vyanje. Ndavuga ati Imana ndagomba untabare. Nanje uko ngumanyerera ngenda gupanga hariya ngenda hariya, ndagomba nanje untabare, uzotuma inzu ya de chambre na sala. Ivyo ndizeye ko Imana izobikora, abumvise gushima kwanje. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje umunsi wa mbere ninjira ngaha, aha sinari ndahazi mugamba ngaha nyene mu Cyarama. Rero igituma mpagaze ngaha, je tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu naragwaye, banjana hariya mu Bwiza kuri permanence, baramvurirayo. Namaze iminsi 3 ndi muri koma. Namaze iminsi 3 ndi muri koma, ntazi yondi atani kimwe shobora gufungura. Camara mvuye muri koma, camara indwi yose. Indya zo mwisi atakimwe na kimwe shoboye kurya. Byose ndabirebesha amaso, mugabo byose birananira. Bo ndamara indwi zibiri, Imana irankiza ndakira. Nkaba ndi muzima. Rero nari mpagaze ngaho nshimira Imana kugira nze ngaho nyene nagwanya urugamba. Rero nari nicaye hari inyuma kugira nze gushinga intahe, nabaye nyene kugira nyene ngwane, mugabo Imana iranshoboza ndatsinda. Rero ndashimira Imana. Ikindi naco kuva nkira nakize navuye mu rusengero ku ndwi ya Pasika, shitse mu rugo nguma ngaho mu rugo, akize dimanche ngumaje gusenga kuko naguma ngimiti nkumva ibizunguzungu, ariko kubw'uno munsi narakize meze neza. Mufashe dukomere Imana yacu amashi. Amen. Amen. Ni igihe cyo guhindurirwa ibihe. reka tugarukirize kuri aba bari ngaha, ego hama abandi kumburi baza gusigara tuzogire kundi wa Mungu. Wengine wanaobaki ni dimanche ijayo. Yesu nashimwe. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Igihe pastor ariko arasenga numvise ibintu bitatu. Je nari maze iminsi ngwaye kuva ku munsi wa kabiri, kuva ku munsi wa gatatu mvuye ngaha muri repetition. Narafatwa n'ikintu mu kuguru, ndagwara, ndagenda kwa muganga kwa Buyengero, barabura ingwara. Ndagenda no ku bitaro kwa Dorf, barabura ingwara. Yesu nashimwe. Amen. Ico batoye basanze mfise hypotension. Hama rero igihe pastor ariko arasenga naje numva ngo iyo hypotension yanje ngo igiye kuba normal. Amen. Amen, amen, amen. Yesu nashimwe. Amen. Ikigira kabiri gitumye ndira, Yesu nashimwe. Numvise igihe twariko turasenga, numvise ibindi bintu bibiri. Narifise umutwaro unsaba nk'imiliyoni 15. Rero numvise kandi n'imodoka yacu yaragize accident ubira ahantu kwishamba niho twayisize.
hama numvise ngo iyo modokari igiye kuva aho hantu. Amen, amen. Yesu nashimwe. Amen. Ngo kandi nayo mafaranga tugiye kuzoyaronka. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ikindi kigira gatatu numvise naco canyuma. Jewe naciye nisanga ntakiriko ndisengera, numvise ngo rekana nivyo sengera ibindi. Yesu nashimwe. Ibirenze ivyo nabandiko ndabesha Yesu abaho umugisha. Amen. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Jewe nanje nkaba ngeze ngaho aribwo bwa mbere. Nahora numva umupasiteri bamuvuga ku radio cyane. Ntawe nari bwabone. Nkaba nari umuntu w'umugatolika asengera muri katolika. Hanyuma niho numva mu radio yuko ari umupasiteri kandi uwikoreye imitwaro miremire ashobora kuruhuka. Jewe nkaba narengutse ngaha anya. Nkaba nari nje afise umutwaro w'amenyo andemereye cyane maze igihe ngwaye amenyo. Ariko aho dutanguriye gusenga nkaba nciye numva imisonga yose yagabanutse ubu numva meze neza. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko izi ntahe zagize icyo zigufasha muri iki gitondo cyiza cyane. Yesu aguhezagire. Nizere rero ko nawe wumvise ko nawe Yesu yogira icyo agukoreye, kuko yama yabikoreye n'abandi. Nta mpamvu nimwe yotuma atakugirira neza, kuko yama yabigiriye n'abandi. Nta mpamvu nimwe yotuma ataba hafi yawe nawe nkuko yama bigirira abandi. Ego cyane. Ndagwaye kaze rero kuri no munsi isaha 11 tuzakuba dufise amasengesho yo gusengera abantu mu buryo ubu cyangwa buriya, kugira ngo ibintu byazibiye byazitanye bihave, kwa kundi kunanirwa bihave, maze nawe Yesu akugire neza, nawe Yesu akwiteho, nawe Yesu agutabare. Reka ndahakubwire ntihagoye, ni mu Caramagahe kujya 12. Ego urutse bisi kujya 11 ucuja kujya 12. Ni barabara rikurikira ijya 11. Ego urengana intambwe nkenya gusa ucuhabona, nuvuga urengana nka parcelle zingahe gusa ucuhabona. Na hantu horoshe cyane kumenya. Ugeze ku 12 ucuraba muri Cyarama ucubona urusengero ni rurerure gutya ruri muri clôture, hariho portail ya bleu. Ntihagoye. Ndagwaye kaze rero uno munsi saa 11 tuba dufise amasengesho yogera saa 11 gushika saa 12. Ego cyane. Ndakwibutse kandi ko twama dufise n'amasengesho yo kukarago yamaba kuwa gatatu. Amasengesho meza cyane, mbere benshi cyane bama bahabohokera. Amasengesho yo karago isaha 3 kuwa gatatu, isaha 3 dutangura izo saha 3 nyene tukashikana isaha 7. Ariko amasengesho arimo mavuta cyane. Ego ndagwaye kaze n'ukuri Yesu akugire neza. Kwa Mungu rero niyo tuzosubira kandi kwiga kubijanye no kukuraho ivyo bituma umuntu ananigwa. Kwa Mungu tuzosubira kandi tuvyige. Ndavuga ko tuzokwiga amiga 3. Amiga ya mbere yinjira isaha 2, amiga kabiri akinjira isaha 4:45, amiga gatatu akinjira igihe cy'isaha 10:30. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe uzugirirwe neza. Ego cyane. Ntubure kuza. Yesu akugire neza, akwiteho nkuko yitaho abandi, akubabare nkuko yamababara abandi. Ego cyane. Reka muri aka kanya rero tubahe akanya kugira ngo mukurikirane akaririmbo karimbwe n'abarivyo muri shengero rya Hope Church, korali yitwa Hope Choir. Inyuma yako karirimbo Pastor Jackson Nkeshimana cyangwa ruka muri studio kugira ngo turangize. Ariko rero reka ndakubwire urashaka kujuragirika utahabonye neza. Ndagwi nimero zo mu protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze ugirirwe neza. Kaze cyane mu shingo rya Hope Church aho mu Caramagahe 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Ni nimero zoroshe. Urashaka kucumuhamagara akakubwira ikintu cyose wari ukeneye kubaza. Yesu abayezagire. Reka tubize rero Hope Choir. Ambazi zinagiwe
Niratizina Yiwegera Niratizina Yiwegera Iryo zina Rigana Iryo zina Rikomeye Niratizina Niratizina Rikomeye Zina Yiwegera Niratizina Rihambaye Niratizina. Barakoze cyane rero kwaya kuri akarimbo kabo keza cyane. Ego Yesu abahezagire, Yesu abahezagire cyane. Rero uyu munsi ndakwifurije kugira umunsi mwiza, umunsi wo kwitabwaho n'Imana, umunsi wo kugirirwa neza n'Imana, umunsi wo kwishurwa n'Imana, umunsi wo kuba hafi y'Imana. Yesu akugirire neza nawe. Ego nimuza kuja mu rudandaza rukunde, nimuja kuja muri ibi nabiriya bikunde. Mugabo vyiza nimba ufise umugambi wo kwiba ntibikunde. Nimba ufise umugambi wo gusambana ntibikunde. Ariko nimba ufise umugambi ibintu vyiza vyose Yesu akugirire neza kuri no munsi wa kane. Sawa Yesu abane namwe. Murakoze. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mishengero ya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iramwibutse, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.